Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor Nsengiyumva. Turamaze iminsi muri iyi ndwi turiko turumva amajambo y'Imana ashingiye kuri iki ciyumviro canke kuri iri jambo nyamukuru rivuga ngo ntacobuza canke ntacotangira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Twafatiye akarorero kuri Yosefu. Nagomba ngo uyu munsi naho turabe mbega inzitizi z'umugambi w'Imana ku muntu nizihe. Dufatiye kuri Yosefu, inzitizi ni nyinshi cyane ntawo zivuga ngo ziheze, ariko dufatiye kuri Yosefu jewe nabonye inzitizi zishika 4. Usomye Bibiliya witonze ushobora kubonamwo n'izindi, ariko uyu munsi reka tuvuge kuzishika 4. Tuzivuge ariko tubanje kwibaza, mbega umugambi w'Imana kuri Yosefu wari uwuhe? Mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 45 duhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'7 havuga ngo Yosefu abarira bene se ati, ehe nimunyegere. Baramwegera. Aravuga ati, ni jewe Yosefu mwene so, umwe mwagurisha ngashogwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwite ku mwikomo kuko mwangurishije ngashogwa ino. Kuko Imana ariyo yatumye ndabitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi haracasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamwo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize, mugire ico musiga mu isi, ibarokoze agakiza gakomeye. Haleluya. Twibukanye ko aba bantu bari abuzukuru canke abuzukuruza ba Aburahamu. Aburahamu wa wundi afise amasezerano akomeye ku Mana. Aburahamu sekuruza w'abizera. Yakobo ni umwana wa Isaka, Isaka wa Aburahamu. Noneho rero aba Bisirayeli canke aba bana ba Yakobo bavugwa hano bari munsi y'umugisha wa Aburahamu, bari munsi y'amasezerano ya Aburahamu. Kandi kuko Imana izi byose, Imana yari izi ko muri kazoza hazotera amapfa canke inzara. Itegura umugambi wo kuzobakiza ibakirishije Yosefu, kandi ivyerekanira mu nzozi Yosefu yarose, azirotorera bene se, azirotorera na se. Ijambo ry'Imana ritwereka ko inzozi yarose zasobanurwa ko hazogera igihe se na nyina bakamwunamira. Zerekana ko hazogera igihe bakuru we bakamupfukamira. Ariko ntibari nawe nyene ubwiwe ntiyarazi ngo bizoca hehe canke ngo bizogenda gute. None rero inzitizi z'umugambi w'Imana
ku buzima bw'umuntu canke intambamyi z'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu dufatiye kuri Yosefu, nabonye izishika 4. Inzitizi ya mbere canke intambamyi ya mbere n'abavukanye. Usomye mu cete Paulo yandikiye Abagalatiya igice ca 2 ku murongo wa 4, uzohabona ingene Paulo avuga ko abiyita bene data, abo musangiye igikorwa c'Imana, abo musangiye ishengero usengeramo, abo musangiye korari, abo musangira byinshi by'Imana, bashobora kubera inzitizi bitewe n'imvo zitandukanye. Twitegereje Kayini, yabaye inzitizi ikomeye kuri murumuna we bitewe n'ishari, kandi ishari witegereje muri Bibiliya uzobona ko ryagiye riba intambamyi zikomeye mu gikorwa c'Imana no mu mugambi w'Imana. Bene se ba Yosefu, ijambo ry'Imana ritubarira ngo bari baragiye kuragira, kandi kuko byagaragara ko bamara igihe, se amurungikayo ngo aje kuraba uko bamerewe, ngo bamubona ariko araza, baravuga ngo nguriya Karosi araje, muze tumwice amare turabe za nzozi ziwe iyo zizoherera. Baca bagira umugambi wo kumwica. Mugabo umwe muri bo ngo aca aravuga ati, amaraso ya mwene wacu ntazohave atubera intambamyi zikomeye muri kazoza mu buzima bwacu, ahubwo muze tumuterere mu kinogo kimwe mu byo muri ubu bugaragwa azosangukireyo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yari afise icifuzo canke iciyumviro c'uko azohengera abandi batabona, akamukurayo akamusubiza kwa se. Ariko kuko atagishobora gutangira umugambi w'Imana ku muntu, urumva ko kumwica bitabaye bikiba. Intambamyi igira kabiri canke inzitizi igira kabiri n'amafaranga. Akiri muri urwo rwobo, urumva ko harimwo umwe yarafise umugambi wo kumusubiza kwa se, mugabo ngo haca haboneka uwundi nawe azana ikindi ciyumviro, ngo abonye abantu b'Abishimayeli bashoye ibintu muri Egiputa, aca aravuga ngo muze tumugurisha amahera tuyarye, niyamanuka muri Egiputa ivyiwe bizoherera iyo. Iki gihe turimwo, witegereje abantu benshi barakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana kubera ikibazo cyo kuronka amafaranga. Paulo yandikiye Timoteyo mu cete ciwe ca mbere mu gice ca 6 ku murongo w'10 ngo gukunda amahera n'umuzi w'ibibi vyose. Bene data, amahera arakenewe, amahera ni igikoresho ciza, ariko bigeze aho umuntu akora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana kugira ngo aronke amahera, umuntu aba amaze kuja kure y'umugambi w'Imana, amafaranga akaba abaye inzitizi. Baramushoye, aramanutse muri Egiputa, araguzwe n'uwitwa Potifari. Intambamyi igira gatatu y'umugambi w'Imana ku muntu ni ugukora icaha. Mbega icaha ni iki? Icaha ni ico ari cyo cyose umuntu yokora kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Ni ico ari cyo cyose umuntu yovuga kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Ni imigabo mibi iyo ari yo yose inyuranye n'ubugombe bw'Imana, aho umaze gukora icaha. Muka Potifari agira ararikira Yosefu, aramwipfuza, amusaba ko bakora icaha c'ubusambanyi. Mugabo Yosefu, haleluya, kuko ari mu mugambi w'Imana, kandi kuko atagombera ikintu cyo mubera intambamyi ngo kizohave gituma Imana idashitsa ya migambi yayo kuri we, yirinda gukora icaha kugeza habwira muka Potifari ko adashobora gucumura ku Mana. Bene data, umuntu wese afise amasezerano y'Imana, umuntu wese azi ko hari ico yiteze ku Mana, niyirinde icitwa icaha ico ari cyo cose, kuko kugwa mu caha uba uguye inyuma y'umugambi w'Imana.
intambamyi igira kane nabonye kuri Yosefu, ijambo ry'Imana ritubarira ngo muka Potifari amaze kubona ko Yosefu yanse ko bakora icaha, yahavuye amushirisha mu ibohero, muri prison. Prison nayo nyene ishobora kuba inzitizi canke intambamyi ku mugambi w'Imana. Prison ngombye kuvuga hano niyi, hari umuntu abona n'amageragezo y'uburyo bwinshi, ari ingwara, ari ubukene, ari ibintu bitandukanye, akisanga rero ayo mageragezwa yabayemwo yamuteye kutizera Imana, yamuteye gutakaza ivyizigiro, yamuteye kutizera amasezerano y'Imana, akaba mu maganya no kwihebura. Ivyo bishira umuntu mu kazitiro, bishira umuntu muri prison, akisanga adashobora no kwizera ko Imana ishobora, atizera ko Imana izoshitsa ivyo yavuze, navyo bikaba bimaze kuba inzitizi ku mugambi w'Imana. Ariko Yosefu, ijambo ry'Imana ritubarira ngo yifata neza muri iyo prison kugeza aho umukuru w'ibohero ngo amuzeza izindi mbohe zose kubera umwifato mwiza yagize. Naho ubana n'ibikugerageza by'uburyo bwinshi, guma wizeye. Naho ubana n'ibikugerageza bitandukanye, guma n'ivyizigiro, umenya ngo yasezeranye no kubikora, izobikora. Kuko ijambo ry'Imana ritubarira mu gitabo ca Yobu mu gice ca 42 ku murongo wa 2 ngo nta kintu na kimwe gishobora kubuza umugambi w'Imana kiretse iyo umuntu avyitwayemo nabi. Bene data nshuti bakundwa, ndabifuriza cyane kuguma mu masezerano y'Imana, kuguma mu kwizera, kuguma mwizigiye, kuko igihe nicagera Imana ntizobura kubashitsa ko umugambi wayo. Igihe kigeze Yosefu akugwa muri prison, aja kuba segaba w'igihugu ca Egiputa. Igihe kiragera bene se baza gusuma muri Egiputa, nawe Yosefu basanga niwe yagaba ikigega cyose c'ivyo kujya muri Egiputa. Arabamenya ntibamumenya, ariko kuko atanzigo yababikiye, ariko kuko yatahuye umugambi w'Imana kuri we, nico catumye abaremesha bavuga ati nimwite ko mwikomongo, nimwebwe mwandungitse ino, wari umugambi w'Imana. Haleluya! Hari aho umuntu haca mu bintu umugabo ari umugambi w'Imana ifise ikigomba kuzomukoresha no kuzoba ingirakimazi ku bandi. Nuko rero bene data, mwirinde, twirinde, ntiduhave tuhasanga izi ntambamyi z'abiyita bene data, canke gukunda amahera, canke gukora ikinyuranye n'ubugombe bw'Imana, canke kutizera no kutizigira Imana, ngo bihave bitangira umugambi w'Imana kuri twebwe. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.